komine Buganda. Akazina kanje nitwa Baranziga Edith, nkaba ndi mubitsi muri koperative Sangwe Ndava Village. Nanje kuko abandi bagiye barabivuga, nanje sindoreka gushimira uyu mugambi mwiza cyane w'iterambere byo dushikana ku ntumbero nziza. Hanyuma byinshi babivuze siba nabisubiramwo, ariko nkuko mugendanire kukivuga, twe turamaze amezi abiri turi ku kivi. Ahabwo icyo dusaba yuko ibi bikoresho utwemereye byoza hakiri kare. Hanyuma ikindi mwavuze yuko umutumba wose ufise koperative, mugabo nkababona sinumvise neza aho dushobora kugeza, kuko turava ku mutumba w'iwacu turimwo tukinjira kundi mutumba, kandi mwatubwiye yuko kira mutumba ufise koperative. Sinzi aho ko muza kuduha umuco. Hanyuma ikindi naco, burya ibarabara nyumba ari ibirometero 2 canke 3, ukuvuga yuko muribuka yuko ari impande zibiri, nyumba byari 5 nibiba bikibaye 5 bica biba 10 kubera basibura impande zibiri, umva ko bica byiyongera. Ndavye amakontra barungitse ubwa mbere, nabona yuko agahembo k'abo bantu bazoba bariko barakora ivyo bintu ari 125. Mugabo no munsi umuhinga ariko aradusomera twabonye umenga ni 100. Sinzi rero yuko izo kontra zoba zarasubiwemwo. Nimba zarasubiwemwo murabitumenyesha kugira ngo tubimenyeshe ababijejwe. Ica kabiri, mwavuze yuko ibikoresho bazoba barakoresha ibikoresho by'iwabo. Mugabo turiko turaraba amakoperative ntiyiteguye kugira ngo yobe yoronse ivyo bikoresho, kuko mu gusibura amabarabara harakenerwa ibipawa, harakenerwa amakupe, harakenerwa ingorofani n'ibindi. Gushika ubu nk'aho duherereye mu makoperative dutwara, turabona yuko ivyo bikoresho atavyo bafise. None bizogenda gute? Bazororera ivyo bikoresho gushika muzobizanira cyane komine ba musanteri bazoba bagurira ibikoresho kugira ngo ive nivyaza bize bisahiriza ivyo ba musanteri bazoba babaguriye. Sangwe ndongoye koperative Sangwe Muhororo. Jewe amakenga nagize kubyo abahinga bahejeje kudusigurira canke kudusomera, kandi banyakubahwa nibo baje no muri komine y'iwacu ya Mubimbi. Ndibaza neza twaragiraniye amasezerano turasinya na musitanteri yarasinye, ndavyibuka. Kontra ni jewe nyine nayimanukaniye muri AR, twarahihaye abo barongozi nyine bahejeje kudusomera, tukaca tuvuga ati none twebwe ko twari tusanzwe turongoye iyo koperative, nkuko abanywanyi baje gukora ibikorwa by'iterambere kugira nabo nyene biteze imbere baronke ico bahereza umunwa. Nkaca mvuga ati none ko twe twagiye kubasigurira muri koperative, turiko turabasigurira yuko bazokorera 125 ku kilometero kizoba cakozwe. Kanatsinda twe twaratanguye no gukora, twahereye mu kwa kabiri dukora. Tukaca tuvuga tuti none tuzosubira kuza gusigurira ababe n'igihugu gute ati ibiciro byahindutse kandi baramaze gukora, ahubwo ho n'ubabandanya batubwira ati ya mafaranga ari hehe. Nitwa Irankunda Jean Paul, nsanzwe ndongoye koperative Sangwe Kaburana, imwe mu makoperative yahawe igikorwa cyo gusibura ayo mabarabara. Ikibazo rero ca mbere nari mfise ni nk'amakenga. Twebwe kuva dutanguye batubwiye uwo mugambi ntibwakeye kabiri, twariyungunganije. Bamwe turakura ibikoresho imuhira, abandi turikora ku kigega cyacu turagura ibikoresho bibayabaye, ya makupe bya bipawa turatangu. Tumaze amezi 2 turiko turakora, ariko amakenga rero nuko ku makoperative ku masezerano twasinye kumbure habayeho ihinduka
ikibazo rero no kubaza ati mbega twe tumaze amezi 2 turiko turakora ayo mezi azobabaye imfagusa hanyuma twongere tubasabe ibi mutubwiye ibikoresho nibike mushoboye kubitunyarukanira kugira nk'imburuwete ryavu dukwe mu mifurege tugigize kure ko turabibona iyo turishize hagufi imvura iguye irisubizayo ikadutera ikindi kibazo cyo gusubira kurikura kandi twari twararikuye. Aba ni bamwe mu barongoye amakoperative atandukanye akorera mu gihugu ariko bashikiriza amakenga ku bijanye n'akazi bagiye kurangura ko gusukura amabarabara makuru mwagiye kuvyumva. Aha rero mu nyuma yaho leta yahaye amakoperative atandukanye akazi ko gusukura amabarabara makuru ariko bakazohembwa amafaranga. Umuyobozi mukuru wo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo gutunganya amabarabara Regisi Abonimana yavuye rero atanga inyishu kuri ibibazo byose. Kwibarabara rifise inkombe zibiri none tuca turigwiza na kabiri. Oya numva yuko akanoti muzi cyo gasigura. Oya ibarabara riguma ari rimwe kandi nta uzobarenganijwe kuko nta barabara rifise inkombe imwe. Ifise hepfo no haruguru rero ivyo byo kuvuga ngo duca twagwiza na kabiri. Oya ibarabara riguma ari rimwe. Hanyuma Ephraim yavuze ku kibazo c'abantu barima ku mabarabara. Mu bisanzwe ntitubarungitse kugwana n'abajya abantu. Oya nimugende kugwana n'abantu mubarandagurira ibyabo kuko umurimi muramunduriye umurima biramubabaza cyane. Mugabo ikintu dukwiye gutahura no kubasigurira ni ikihe. Ubwa mbere ibarabara murazi ko riba rifise niburi ikanivo imwe. Hariho rero aho usanga rifise ikanivo zibiri. Rero iyo umuntu atanguye kurima yegera ibarabara uko agenda ararima niko ivu rigenda riramanuka. Ugasanga munsi y'ibarabara hasigaye hari inkombe. Hamaze kuri iyo nkombe murazoca mwitegereza neza. Hacatangura kuza imigaga mwibarabara. Murazovyitegereza neza. Hacatangura kuza imigaga mwibarabara. Mu nyuma aho hantu mukaza mubona harasidutse. Rero mu bisanzwe sukwanka abantu barima nukugira ngo dukingire iryo barabara ntirisiduke. Nababwiye igiciro cy'ibarabara ajya mahera umuri yaradumwe n'imiliyoni 200 ni igiciro gito gishoboka. Rero ijya mirima rijya muntu ariko ararima hajya kiretse hajya ahantu yahatoye inzahabu nta kintu na kimwe yokorera hajya kinganya agaciro iryo barabara. Ahari imibigori, ahari imibiharage, ahari imibitoki, ahari imibiti, hajya ahantu ni hato cyane ku buryo ico giciro kidashobora kungana n'iryo barabara. Nico gituma ndetse hajya ahantu murazi yuko na leta rero niyimenya ikihakorerwa. Twavuze ariko hatera ibiti, ariko hacisha amatwiyo y'amazi ya Regidezo cyangwa insinga za BBS n'ibindi. Ibyo rero byo kuharima mu bisanzwe kirabujijwe kuko na leta. Mugabo rero muri kano kanya ntimuje kugwana n'abajya bene gihugu gusa ico muzobabuza no gusubira kuharima. Ibyo rero muzobikorana n'abajejwe intwaro kubera bari ngaha bagende babyumvise. Hajya ahantu bita muri emprise y'imetero 6 kirazira kuharima kubera tuba turiko turonona ibarabara. Mwebwe rero bizobafasha no gukora ibikorwa biki kuko bajya abantu baharima barima hejuru y'ibarabara ivu rica risesekarira muri ya makanivo. Rimaze gusesekarira muri ya makanivo mwebwe nimwe muca muja kubikurayo. Ico gituma hari abantu bicira ibiti ugasanga amashami ari muri ajya amabarabara. Hari abantu barima hajya haruguru ugasanga ivyatsi bakumira mu ibarabara.
bijya kirazira kuko n'ubundi ni mwebwe muzoca muja kubikurayo. Mbere aho binoroheye ni uko tuzosanga benshi muri ayo makoperative nibo bafitiye amatongo hajya nyene. Ni ukuvuga rero mwebwe turiko turasigurira benshi muri bajya bafise amatongo hajya nyene, ni mwebwe mbere dutanguriye heza kuko ni mwebwe nyene muzokora bijya bikorwa, ni mwebwe mutegerezwa gutahura yuko hajya ahantu kizira kuharima, ndetse n'ibiti bihari natwabwiye ko ari itongo rya leta kirazira kuvyicira. Mbo hanyuma bavuze ikibazo kijanye n'iyi kontra, ngira icoroshe gutahura nico abantu basinya kugira ngo ivyo bintu bije binyaruke. Ngira icabagoye gutahura nico aya mafaranga harimo abihumbi 80 mbebo ko batavuze abo bari bagize amabarabara ko bazoba ari ibihumbi 80 barimwo muri aka karere kawe tworisha ibihumbi 80 wa 90. Rero mu bisanzwe bimaze kuba ubudabagi bica bigorana kenshi tukivyiyumvira twiyumvira ati hari abantu bafite amabarabara agoye ariko ibihomoka ameze nabi, none haheze umwaka bayakora yose ntaco asa neza, haheze indwi bose batanguye gukora yose asa neza. Rero ico twobasaba tubasaba ingufu za mbere, kuko wamaze kuhakora neza ukwezi kwa mbere ukahakora neza, mu nyuma kuzoba ari kuja gukubura ari abantu bataye ibitiritiri by'ibigori, abantu bataye ibicupa by'ibigori, none ako kazi nikazoba koroshe gahembe. Ako kazi kazoba koroshe, gusa tubasaba yuko ingufu za mbere muzishiramwo hanyuma ibyo bintu binyaruke. Nkuko abivuze leta mvyeyi leta nkozi yabonye yuko ari cyo kibereye, kuko umuntu wo mu Rutana yumvise yuko hariho wo muri mu Cibitoki ariko ahembwa 120 nawe ariko ahembwa 80, acatangura kwibaza ati none ivyo bintu hariho umwana n'ikinono muri kino gihugu. Ivyo rero nibaza ko mwo bitahura ako nagakebuzo leta mvyeyi leta nkozi yadukebuye ati ntimwari mwatumbereje ikintu neza. Nibaza ko ibiyihe two bitahura. Hanyuma rero hari abantu bavuze yuko hari amezi bakoze batarahembwa. Ivyo ntimugire ikibazo, ibikorwa mwakoze turabiraba buri munsi muzobihembekwa. Hanyuma hari wavuze ku kibazo c'ibikoresho ko atabikoresho mufise, turabizi ko atabyo mufise, mugabo bikeyi vyari bihari, nuko amakomine yodufasha ivyo bikoresho bigatangwa. Tuzovugana n'abajejwe ayo mabarabara ukungene bo bitanga kugira ngo mukore muronaniwe. Mugabo benshi muri ajya amakoperative murafise amasuka mwahora mukoresha no mukurima misi yose, be murabikoresha, twe natwe tugire twiruke ivyo bikoresho tubibahe. Ahembo kozoroswa amakoperative azori 100 azori 100 kuri koperative imwe canke ku muntu umwe azori karakora. Ayo mahera ya gahembo kama koperative twavuze yuko muri iyi minsi iki gikorwa twaragishije muri leta, kandi leta yaragishimye kuko bavye ko giteguwe neza, mugo hari impinyanyuro ntoya yabaye kuko twari twabanje gufata amakomine amwe pilote kugira duheremo turabe ingene umugambi wokoreka. Mbere zo twari muri leta ikintu natwe tumaze gutahura ku rubuga, no kuvuga yuko hari amakoperative yari yarasinye amasezerano makeya n'amakoperative makeya azoronswa ibihumbi 80 ku kilometero gikoze neza ku kwezi. Hari amakoperative yari yasinye amasezerano y'ibihumbi 95, hari n'amakoperative yari yasinye amasezerano ku bihumbi 125 ku kilometero ku kwezi gikoze neza. Ariko rero impinyanyuro yazanywe na leta, nuko leta nka leta nkozi leta mvyeyi atamwana n'ikinono, no kuvuga yuko nta umenya ahoroshe nahagoye. Ivyo bimenywa nabe n'amakoperative
kandi nabo nyene si wo kwicira igiciro. Ni ukuvuga rero yuko leta yashize agahembo kangana ibihumbi 100 ku kwezi ku kilometero kimwe gikoze neza kuri koperative.